basaseredoti b'umukama bihebeye Imana mwese, bakristu mwaje muserukira abandi muvuye mu maparuwase yanyu ari muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, eka mwese basangira rugendo kubw'ukwizigira. Nitugire Kristu. Muri kino kiringo tugira duheraheze liturujia yo gusozera umwaka wa Yubile y'ibihumbi 2025 y'Eklesia. Kamwungere wanyu nshimye kubakengurukira mwese muryango w'Imana, kukugene mwagerageje kwitaba neza iyubile y'Eklesia, mbere naho ivyo kwiyunguruza vyari bigoye, mukitwararika nukuza kugira ingendo nyeranda aha muri katedrale yacu, kugira ngo muharonkere indulgensi yazijana n'umwaka wa Yubile. Ndazi ko no mu maparuwase mubayemwo n'abatashoboye gushika ngaha, naho nyene mwani nahaje Yubile neza uko abasaseredoti banyu babibatunganirije. Nimubishimigwe rero. Nagira mbonereho akaryo nkengurukire cane rwose iyi paruwase mvye yandi maparuwase muri diyoseze yacu, paruwase Katedrale Regina Mundi, kukugenda abasaseredoti bayo bagiwe imbere na Patiri mukuru Felix Fupi be na Patiri Steve Mike niyo nkuru yarashinzwe kwakira abaje muri Yubile, babitunganije neza ku buryo imigwi yose yabishobora kandi yabisabye yakiriwe igafashwa bimwe bishimishije. Nabo nyene tubakengurukire. Ndashimiye kandi ku buryo bwisobanuye abapatiri bose bavyigoreye bagategura imigwi bari bashinzwe mu by'ubutumwa kugira ngo baze kwigina Yubile mu kugira ingendo nyeranda aho baboneyeho kuronka inyigisho no kugabana indulgensi zategekanijwe. Muri iyo migwi ndabona imigwi itari mike, nk'abakora mu byo gutumatumanako amakuru, abagwaye n'abafasha mu by'amagara y'abantu, abagendana ubumuga, abaserukiye ingo n'imiryango, abapfakazi hamwe n'abariko barashika mu zabukuru, abamenyeshamana, abasaseredoti, abana bo kuri Monsiyo, ugwaruka rwariko rurasozera ihwaniro ryarwo ry'ugwaruka, imikangara y'Imana yo kuri katedrale, abari mu muryango w'abanaguwe muri mutima mweranda, abari mu bwibutsamana bw'igipolisi, abihebeye Imana, ababikira b'Anonsiyade, abanyeshure bo muri lycée Clarté Notre Dame de Vugizo, abari mu migwi y'ubutumwa w'Igore, abakozi bo mu mazu n'abandi bahurikiye mu muvukano wa Yozefu mweranda, abakora mu by'indero n'amashure, abafaratiri bo mu seminari nkuru y'i Bujumbura, abari muri za communauté nouvelle, abaneokatekumena, kumbure n'iyindi migwi yoba yanciye ruso. Iruhande y'iyo migwi y'ubutumwa hari n'abapatiri batunganije ingendo nyeranda bahereye ku bakristu bo mu maparuwase bavyipfuza, barabateguye bongera barabaherekeza, bamwe mbere bakaza n'amaguru gushika ngaha. Nohera ku bakristu b'iyi paruwase nyene ya Katedrale Regina Mundi, aho haje amajana n'amajana,
hari n'abakristu bo mu Paruwase Regina Pacis ya Kinindo, abakristu bo ku Musaga, abakristu bo mu Ruziba, abakristu bo mu Paruwase ya Ngagara, abakristu bo muri Paruwase Kivogatenga, abakristu ba Paruwase Nyakabiga, abakristu ba Paruwase Muberure, abakristu ba Paruwase Muramvya, abakristu ba Paruwase Buyenzi, abakristu bo muri Paruwase ya Kanyosha, abakristu bo ku Kirimba ca Bikira Mariya Monsiyon Gikungu, abakristu bo muri Paruwase ya Mutanga Sud. N'ivy'ukuri naho ntashoboye gushika hose, aho ndashoboye kuza kubaherereza inkuka y'imisi isozera urugendo rweranda, narabona ko abaje bataha bungutse, buzuye akanyamuneza gakomoka ku Mana, kuko biboneye Imana, Imana ikabahunda ibyiza byinshi. None rero mwese abasaseredoti n'abakristu ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, ndabakengurukiye cyane kuri uwo mutima mwerekanye wo kwitanga no kurondera ibyiza by'Imana bya Yubile. Turasubiriye kubakurira ubwatsi, tubakomeye amashyi. Bakunzi b'Imana, iyi Yubile nk'uko mubyibuka twari twayitanguye ku igenekerezo rya 29 kigarama mu mwaka wa 2024. Tuyiha mbere n'igisabisho caza kiravugwa ku misi y'Imana, gikurakuranwa n'icya Yubile y'ubusaseredoti mu Burundi. Muzi ko twamaze gusozera. Twagendeye ku ihangiro rigira riti nitube abasangira rugendo kubwo kwizigira, kuko kwizigira kudatetereza. Nkako nyene uwizigiye umukama ntateterwa, nk'uko vyanditswe mu ijambo ry'Imana, nk'uko mbere n'imigwi y'abaririmbyi imwe imwe yaciye ibishira mu ndirimbo nziza cane. Uwizigiye umukama ntateterwa. Niko uyu munsi turiko turasozereye Yubile, ariko ihangiro rize rigume ari ryarindi, kubwo kwemera kwacu kutayegayega, kwizigira kwacu kudatetereza. Turakwiye kubandanya dufatanye mu nda mu kubaka ekleziya muryango no mu gushingira intahe ukuri n'urukundo bya Yezu Kristu. Muri bino bihe kuruta kumbure mu bihe biheze, harakenewe ko hagira abakristu kubera ukwemera n'ukwizigira kwabo batambuka bashingura nka Musa mu bugaragwa, aho yaje imbere abandi asangiye na bugaragwa, ariko kubera ubukomezi bw'ukwemera n'ukwizigira yari afise, agatambuka umengo agenda abona kandi yishimikije mutaboneka. Ico rero nico ndabipfurije mwese ba Kristu, ni muba abantu bakomeye mu kwemera no mu kwizigira, niho muzoca mu bibazo byose by'ubu mushingira intahe urukundo rwa Kristu, kandi urwo rukundo nirwo rwonyene ruzokiza Uburundi bwacu n'isi nzima. Imana nibandanye bampera umugisha, namwe mwame murushirizaho kuyitera iteka. Yubile nziza mwese.